Nice, Raul, voila. Vai, Raul, vai, vai. Ego nk'uko mubibona turi mu myimenyerezo yo kwitegurira ikintu bita bale ni ma club champion aserukira mu qualification yo kujya muri bale cyangwa ya basketball cyo gituma turi ngaha turakora cyane ko ni ibintu bisaba imyiteguro myinshi cyane. Je nibaza yuko ingene twagiye championnat l'année passée abakina ari mfise sibon mfise uko twarashizemo izindi nguvu shasha nibaza yuko iyubu yo bikomeye gusumba l'année passée kurumva hajya amaraso mashasha. Hari abakinyi turiko turarondera kugira ngo dukomeze umugwi, murabona hari abakinyi twakuye muri Muzinga, hari abakinyi baje bava muri Runani, hari n'abakinyi bavuye i Ngozi. Nk'uko mubona twarashoboye nugira ngo dukomeze icyo bita cyaje. Urabona yuko ubu twarazanye umukoci yahora akoca equipe Target Ngozi. Ego ubuheruka twaragize ibibazo bitoroshe bivanye nuko twaracerewe match zishika zibiri. Izo match rero twari gukina match zitanu ubwa mbere, hanyuma dukina match zitatu dutsinda zibiri. Urumva izo zibiri tutakinye zatumye tutaronka amahirwe yo kubandanya. Nasaba rero yuko ubu ababishoboye na cyane cyane nosaba leta biciye mu bushikiranganji bw'inkino yuko bogerageza bakadufasha kuko ni ibintu bitanga ingoga ku bakinyi iyo basohotse, kandi bitanga ni novuga image nziza ku gihugu. Ivyo rero ndizera yuko ntakekeranya yuko federation shasha, inzego nshasha zigiye kujaho, tuzohera gerageza tuzegere hakiri kare, hanyuma twegere na ministeri tubahamagarire yuko bodufasha dushoboye kumenya karandire kare kugira ngo dushobore kwitabira ayo mahiganwa tudacerewe. Mpamagarira n'abandi ko bodufata mu mugongo kugira ngo dushobore kwitabirira ayo mahiganwa.